isaha zitandatu zirenze ko iminota 10 akaba ari umwanya mwiza wo kumviriza amakuru mu Kirundi tukashikirizwa na mugenzi wacu Ciza Janda kuramukije nongera ndaguikaze Ciza mu makuru y'uyu munsi. Ndakuramukije hawa ndabaramukije namwe nshuti bakunze imisamirize Magatumza FM nongera ndabaha ikaze mu makuru yo kuwa 30 Kigarama 2019 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Ejo ku munsi wa Mungu niho hatunganywa amahiganwa yo gusiganwa ku makinga hakaba hahiganywe abagera ku 10 muri abo bahiganwe bose bakaba basanzwe bakora umwuga wo gutwara ibintu n'abantu ku makinga. Iryo higanwa rikaba ryatunganijwe n'ishira hamwe bataziriye Sengiyumva Global Development mu Kinyamazuru. Iryo higanwa rikaba giswe Tour de Magara. Ngo nta kazi kabura uburuhe, ivyo nibivugwa n'abadandaza uburobe kuko ngo nakazi karuhisha cyane kandi kagafata igihe kirekire kugira ngo karanguke. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwamo na mugenzi wacu Bigirimana Armel ugiye kubashikiriza no makuru akaba ari Jean Ciza. Sangwa ikaze. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa. Ejo ku munsi wa Mungu niho hatunganywa amahiganwa yo gusiganwa ku makinga hakaba hari hitabwe abagera ku 10 muri abo bitabwe bose bakaba basanzwe bakora umwuga wo gutwara ibintu n'abantu ku makinga. Iryo higanwa rikaba ryatunganijwe n'ishira hamwe bataziriye Sengiyumva Global Development mu Kinyamazuru. Iryo higanwa rikaba giswe Tour de Magara. Ayo mahiganwa arangiye abashoboye kuyitaba bararonkejwe ubushimwe bivanye nuko barushanijwe mu guhiganwa. Tega amatwi Sengiyumva Christian ari mu bariko baratunganya ayo mahiganwa. Kuko twama tuyikora uko se navuze ko atari rya mbere dukoze higanwa nkere twaratekanije agasiru kabute kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Abasigaye batashoboye kuba muri ivyo bibanza nabo yente tuba tuko turabaha akotuma hirya yeje bongera kugaruka kugira ngo nabo nyene barabe ko boba muri abo batanu ba mbere. Kwa twatekanije abantu 15 kuko twari tuzi ko duhura n'abavuye mu Gitaza batanu hama na batanu bo ngahi Magara na batanu bo mu Minago, ariko Gitaza ntiyashoboye kuza kuvuga ngahi Magara havuye abantu 9 n'umwe yavuye mu Minago. Tuzobana yadutegura yani mahiganwa nkaya kuko ntiturondera bo kurekeza ngaha gusa, tugomba ko akarere ka Magara ndetse commune Bugarama intara ya Rumonge ndetse n'igihugu cy'u Burundi gishobora kumenyekana kubera umunonotsi umwe muri abatwaza amakinga asanzwe ava Magara tuzoba twashoboye gutwara hirya no hino. Navuze ko turiko turategura abo tuzotwara mu higanwa ariko rategurwa rizobera mu Rwanda ndetse iryo mu Rwanda riheze hariho bariko baravuga ko hashobora kubaho rizobera muri Kenya. Turiko twifuza ko dufashaninze na Fondation NGD nkuko ni academy ari ya Fondation aho hantu hose tuzoshikanayo umwe canke babiri canke muri abo batanu bose bivanye no ko rizoba turonse uburyo. Notera kamo abatwaza makinga bose ko boreka kwikumira. Nkuru nziza Eric umwe mu bitavye ayo mahiganwa akaba ari nawe yatahukanye ikibanza ca mbere arashima uko amahiganwa yagenze agira ko asaba ko ikibanza bakoreyemwo cokogwa neza tumutege yompi. Amahiganwa yakiriye neza nosaba nejo cegeje cyo kwiyogaruka mugabo ico nosaba kimwe nosaba yuko rya barabara borikora bakarekura ajyamabuye udugo bukagabanuka kuko higanwa benshi agatsinda umwe shobora gutsinda umunsi ubundi akazotsinda ejo nosaba cyo nkasaba abategetsi yuko odukore iryo barabara hama tukabanda jene mu kazi ka misi yose ndi mutagisivero entraînement ndayigirira ku muntu yo ntwaye umukire yamba ndi kongira entraînement rero je nayiteguriye uko nyene barambwira umunsi yego nkabanda bashime. Yamuremye Jean Claude nawe nyene yari yitavye ayo mahiganwa akaba ari nawe yatahukanye ikibanza ca nyuma akagira ko avuga ko adacika inkokora azobandanya amahiganwa akurikira agasaba cyane ashimitse ko bo bakorera ibarabara tumutege yompi. Ego nabayemwo kandi ndabikengurutse ukuntu nagiye mu mahiganwa naho nawe wanyuma simbabaye ejo niyo hasubira agenzo sanga mbaye wa mbere kuko sinodebukirwa ngo mpebe kwambaye wanyuma eka nejo bigasubira je nzosubira nze tubire ndwandi mahiganwa mu bandi.
jewe ico novuga ikintu bohindura iryo barabara baduhaye ntitworisubiramwo kubera ni ribi gose hari naho uri kuragenda uzibona ikinga rigiye kwibuye igicesi kiba kigabanutse kubera ritari busimbe ryabuye ico nico nosaba ko ibarabara boduhindurira mu nyuma yego ico nosaba leta nuko yoha muri magara yacu ino parikingi yodufata mu mugongo tukamenyekana mu rwego rwo hejuru nejo bakadutuma kati ya parikingi y'imagara irakina mu mahiganwa yo ngaha naha nubwo twogira twese mugaha kabamwo abaduserukira bagiye murakoze. Dushimire mugenzi wacu Amakuru yashoboye kuduturukaniza iyo nkuru. Nta kazi kabura uburuhe, ivyo navyo bikavugwa n'abasanzwe bakora umwuga wo kudandaza uburobe. Beatrice numwe mu basanzwe bakora uwo mwuga wo kudandaza uburobe akagira ko atera intege abapfasoni ko nabo bokora uwo mwuga na karengo ubunebwe n'umwansi w'iterambere. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ikintu cyo gutunga amarobe akamaro kariho udandaza urunguka kandi mu bizanye ku burobe urayisoroma imyumbati ukayinika umaze kuyinika ukayironga gatatu hanyuma ukabucumba ukabusora mu isoko niko kamaro kariho ku burobe. Muracoka mu maboko kubera atakazi kaburuburu birasobora gusika umuntu akaguherana mugura mwihanganira ukamwisuza neza ntucumukase twasaba kugira ibe yiriduge kugira natwe abadandazi turonka akanyungu kubera ntiduze turakorera ubusa akamu twobatera kubera umunebwe n'umwasi w'iterambere ry'igihugu twobasaba yuko nabo nyene bose sikara kudandaza ubwo burobe kugira ngo nibatinzara mu bana. Amakuru yacu akaba ari na hano arangiriye. Reka dushimire mwege mwese mwari yateze yompe, dushimire uruganda rwo gutororokanya amakuru rw'Insamirizi Magara Times FM, dushimire mugenzi wacu Armel Bigirimana yari mu buhinga bw'ivyuma, wabashikirije amakuru akaba ari Jean Ciza mugiraho muba mwubawe. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.